ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsebo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, dusangire amajambo y'Imana atubwira ngo abashizwe ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo hari abatoranijwe biteguye gutabagwa. Mbega woba witeguye gutabagwa? Mbega woba witeguye gukizwa urubanza rw'imperuka? Woba witeguye gukizwa uburakari canke ishavu canke uburake bw'Imana muri iki gihe c'iherezo turimwo? Uba witeguye yuko uzotabagwa kuko tugeze mu gihe c'uko uburake bw'Imana butangura kuza gusukwa mw'isi y'abariho. Reka turabe amajambo y'Imana y'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Ezekiyeli yabonye ibikomeye, Ezekiyeli yabonye ibihambaye, Ezekiyeli yerekwa agatikizo kabaye i Yerusalemu igihe Imana yarekurira abantu bashika 6. Muri abo harimwo uwugira indwi yari hagati yabo, uwo nawe yari afise ikaramu canke wino yambaye kwitako kugira ngo ashire ku kimenyetso c'Imana nzima abakijijwe, abasenzi, abana b'Imana abakijijwe, mu gihe abandi 6 nabo bari abo gutikiza, bari bahawe amategeko yo kwica no guhonya. Mwene data, ubuheze twarumvise amajambo yuko atubwira neza yuko urubanza rugomba gutangurira mu binzu y'Imana, urubanza rugomba gutangurira mu rusengero. Nico gituma uburorero turabira mu isezerano rya kera, turabira mu ijambo ry'Imana. Imana yabanje gukuraho barya nyene bitwa ngo n'abayuda, barya nyene bitwa ngo n'abisirayeli, barya nyene bitwa ngo n'abakunda Imana, nibo babanje gutikizwa. Reka turabe ayo majambo. Ayo majambo aravuga ngo, igitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli igihimba c'9, maze dusome duhereye ku murongo wa 2 twumve ico havuga. Haravuga ngo, nuko haza abantu 6 baciye mu nzira yo mu kirimba co haruguru carabana n'iburaruko, umuntu wese afise ikirwanishwa c'icicanyi mu kuboko kwiwe, kandi hagati muri bo hari umuntu yambaye impuzu zera afise agahembe karimwo wino yo kwandikisha akambaye kwitako. Nuko baraza bahagarara iruhande y'igicaniro c'umuringa. Maze dusome ku murongo wa 4. Nuko Uhoraho aramubwira ati, genda unyuragire hagati mu gisagara muri Yerusalemu, ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira byose bikorerwa hagati muri co, bikabariza. Babandi ababwira numva ati, nimugende muce mu gisagara mumukurikiye, muririke, ijisho ryanyu ntirigire uwo riziguriza, ntihagire n'uwo mugirira akagongwe. Mwice mutikize umutama n'umusore n'umwigeme n'abana bato n'abagore, ariko ntihagire umuntu n'umwe mwegera, mube ariko ico kimenyetso, kandi muhere ku rusengero rwanje rwera. Baca bahera kuri ba bakuru bari imbere y'ingoro, kandi arababwira ati, nimuhumanye iyi ngoro, mwuzuze inyubakwa imivyimba, hogi nimugende. Nuko baragenda batikiza abo mu gisagara, maze bakiriko barabatikiza, nanje nsigaye jenyene nikubita hasi nubamye ndaboroga ntiyo, ntiyewe mwami Uhoraho, ntimbega ugira ugeseze amasigarira yose yarasigaye ku Bisirayeli, urekuriye uburake bwawe kuri Yerusalemu. Maze arambarira ati, ibigabitanyo vy'inzu ya Isirayeli n'iya Yuda birarengeranye rwose, kandi igihugu cuzuye ibitenga vy'amaraso, n'igisagara cuzuye kugoreka imanza, kuko bavuga bati, Uhoraho yahevye igihugu, bati kandi Uhoraho ntaco abona. Ati, nanje rero ijisho ryanje ntirizogira ico riziguriza, nta n'akagongwe nzogira, ariko ingeso zabo nzozibasubiza ku mitwe. Maze mbona wa muntu yambaye impuzu zera afise ka gahembe karimwo wino akambaye kwitako, agarukanye inkuru ati, nakoze ivyo wantumye. Imana ishimwe cane. Bene data, ari n'amajambo akomeye cane. Imana irungika itora abantu 6 bafise ibirwanishwa by'ivyicanyi, byo kuririka, byo kwica, byo gutongora. Imana irababwira ngo ntimuzigurize, ntimugire uwo mugirira imbabazi, yaba umwana muto, yaba umusaza, yaba umutamakazi, yaba
yaba umukecuru yaba umwana, abantu bose ati genda aho ci nimugende, maze abarungikana uburakari bukomeye cyane, maze amaze kubarungika baragenda baratikiza. kandi twabonye uwundi muntu yari yambaye impuzu zera, yari yafise ikaramu canke wino canke agahembe karimo wino kwitako, maze anawe aramubwira ati genda urobanure ushire ku ikimenyetso. Barya bose bari mu gisagara ci Yerusalemu, bamwe banihishwa n'ibizira biriko birakorerwa hagati muri Yerusalemu, barya bababajwe, barya barajwe ishinga, barya batagoheka, baguma basengera basaba Imana kugira ngo Imana yongere gutabara, yongere gukuraho ibizira, yongere gukuraho ubugizi bwa nabi, kuko igihugu cuzuyemwo ibitenga vy'amaraso, kuko igihugu cuzuyemwo ubusambanyi, igihugu cuzuyemwo akaboregwe, igihugu cuzuyemwo ubwicanyi, igihugu cuzuyemwo uburyarya, igihugu cuzuyemwo ububeshi, ntawe uvugana ukuri na mugenzi we, igihugu cuzuyemwo irari ryo gukunda ivy'isi. Ni ukuvuga bose n'abitwa abamenye Imana bose basigaye bakoresha ivy'uburyarya. Maze wa muntu aragenda arobanura, ahisha ku ikimenyetso c'abarya bemera bagasenga, bemera bakisonzesha, bemera bagaca bugufi, bemera bakitanga, bemera bakarizwa, barizwa bababajwe n'ibiriko birabera kuri iyi si. Wewe ubabajwe n'ibiriko birabera kuri iyi si, wewe ubabajwe n'abariko baboregwa, wewe ubabajwe n'abasambanyi bo mu iki gihe, wewe ubabajwe n'abakizwa nabi, n'abamwe badatumbera Yesu, wewe ubabajwe n'abamwe bagoreka ivy'inzira y'agakiza, wewe ubabajwe n'abandi bafatanya ivy'isi bakabifatanya n'ivy'ishengero. Uno munsi tumaze kubona abantu benshi cane bitwa abakristo ariko bahumanije ingoro y'Imana, bahumanije imibiri yabo, batangura kwiyambika ibintu byose nka bimwe vy'imaraya ziyambika, bikaba ari vyo bashaka ku mibiri yabo, bikaba ari vyo bashaka ku mitwe, bikaba ari vyo bambara ku matwi, bagaca bagenda bagatangura guhimbaza Imana, bagatangura kuririmbira Imana, bagatazira. Tumaze kubona amakorale menshi y'iki gihe ariko aravuka hirya no hino ku isi yose, maze ugasanga urabiyambitse ivyo arivyo vyose, bagaca bagenda bakaririmba indirimbo z'Imana, maze bagatangura kwerekana ko arabahambaye kandi bameze neza, bakerekana ubuhinga bwa none bugezweho, ariko mu mitima yabo bari kure y'Imana. Nico gituma hari abamaze gushirwa ku kimenyetso. Imana yaramaze gushira ku kimenyetso, Imana yaramaze gutoranya. Ndagira ngo nkubwire wewe witegure, nimba waramaze gushirwa ku kimenyetso, Imana yiteguye kuguhungisha, Imana yiteguye kugukura mu isi, Imana yiteguye kugukura mu isi. Bamaso witegure, kuko igihe cyo gutabagwa kigira gishike. Isi imaze kuzuramwo urugomo, imaze kuzuramwo ubugarariji, imaze kuzuramwo ibintu byinshi vyonona igikorwa c'Imana, kuko ubu ca gihe cihamwa kiriko kirashika. Mbere hamwe haza haramaze gutangura ihamwa nitotezwa, kuko benshi barabuzwa gusenga. Henshi hari ibihugu bimaze gutangura kubuza abantu gusenga, hari ibihugu bimaze gutangura kubuza abantu gusoma Bibiliya, hari ibihugu bimaze gutangura kubuza abantu kuyaga ivy'Imana. Ivyo bihugu biramaze gutangura kwigaragaza, kandi ikindi turamaze kubona rya dini ry'ikinyoma rimaze gutangura gushinga imizi, rimaze gutangura kwigaragaza. Ibihugu bimwe na bimwe bimaze gutangura gushiraho rya dini rizotangura kuza kwiyerekana, maze rikabuza rigakuraho abasenga bukuri, maze hagatangura kuza za nyigisho z'ikinyoma, za nyigisho z'ibinyoma. Ayo madini amaze gutangura kuza mu isi. Mbega mwene data, woba uri maso, uriteguye kugira ngo uririre Imana, uce imbere z'Imana, kugira ngo ibizira byose biriko biraza bikugwe mu bana b'Imana, bikugwe mu bakristo. Ibizira byamaze kuzura, ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera caramaze kwinjira hera. Bimaze kugaragara neza yuko henshi bamaze gutangura kugenda nk'uko bigombeye, abandi bamaze gukora ivyo bishakiye. Birabonekana yuko hano wavugishwa n'Imana Ezekieli atangura kubona Imana iramubwira ati, Imana itangura kubwira bano bantu, hari abantu batandatu Ezekieli yabonye. Imana irababwira ati, mwice mutikize umutama n'umusore n'umwigeme n'abana bato n'abagore, ariko ntihagire umuntu n'umwe mwegera mu bari kwico kimenyetso, ntihagire n'umwe mwegera mu bari kwico kimenyetso. Wowe uri kwico kimenyetso. Nico gituma rero hari habamaze gushirwa ku kimenyetso. Wowe waratoranijwe, woba uri mu mugabane w'abatoranijwe. Ndagira ngo ubwire, nimba uri mugabane w'abatoranije, haguruka maze uwambare ibirwanishwa
byose by'Imana. Haguruka maze wikangure, haguruka uhagarare maze wambare inkomezi, umenye ko iki gihe ari igihe kidasanzwe, kuko hazokorwa bikomeye. Imana izotikiza, izoririka, izokwica, izokuraho. Imana izotanga uburenganzira. Uno munsi abantu barikora ivyo bigombeye, uno munsi abantu barikora ivyo bishakiye, bakabona yuko ari bisanzwe, bakabona byose ko ari cyo kimwe, kandi babona ko iminsi uko byari ariko biri. Ndagira nkubwire ngo uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba no muri iki gihe cy'ukuza k'Umwana w'umuntu, kuko nk'uko benshi batamenye ko umwuzure waje, igihe kiragera maze bose bagwa gitumo, maze umwuzure urabubira. Niko bizoba no muri iki gihe, aho inzambi zovugira, aho abera bazoduzwa, aho umugeni azokugwa mu isi. Ni ukuvuga, ndagira nkubwire yuko inkozi z'ibibi zizobona ibara, inkozi z'ibibi zizobona ishano, bya byago bizotangura kuza gusendanisha ku isi, bwa burake bw'Imana buzotangura gusendanisha ku isi. Nico gituma wewe usabwa kugira ngo witegure, usabwa kugira ngo wikangure, usabwa kugira ngo wihane, usabwa kugira ngo wongere gusaba Imana wigushire ku kimenyetso c'Imana, ushigwa ku kimenyetso. Ndagira ngo wewe unyumva wongere kwemera gushigwa ku kimenyetso, maze ikimenyetso c'Imana congere kugushigwako, wongere gukizwa, wongere gusenga, wongere kwihana, wongere guca bugufi, wongere kwakira Umwami Yesu Kristo, kuko kino gihe ni igihe gikomeye. Turabona yuko Ezekiyeli atangura kumva ku murongo wa 11 ngo, maze mbona wa muntu yambaye impuzu zera, afise ka gahembe karimo wino, akambaye kwitako, agarukanye inkuru ati, nakoze ivyo wantumye. Mwene data, wakoze ivyo Imana yagutumye. Mbega waravuze, mbega warasemereye, mbega waravuze ubutumwa, mbega warashinze intahe, mbega warabwiye abantu ivy'agakiza, mbega warakoze ibishoboka byose, mbega warakoze hasi no hejuru kugira ngo ukore ibishoboka byose aho uherereye. Ubwira abantu, ubaburire, ubabwira ati, nyamuneka nimwikangure, nyamuneka nimuze, nyamuneka nimuhaguruke, nyamuneka nimuze duhunge. Erega guhunga ni muri Yesu, ubuhungiro buri muri Yesu. Muze duhungire muri Yesu. Nowa yabwira abantu ngo bahungire mu bwato, ntibamwumvira. Abakozi b'Imana bariko barasemerera, mpwemu w'Imana ariko arasemerera, ijambo ry'Imana ariko rirasemerera ati, nimuze duhungire muri Yesu. Nanje ndakubwiye nti nimuze duhungire muri Yesu. Muri Yesu niho honyene turonka agakiza, muri Yesu honyene nizoshobora gutabarukira. Nico gituma rero wa muntu yaramaze kurobanura, mpwemu w'Imana yaramaze kudoma, yaramaze gushira ku kimenyetso, mpwemu w'Imana yaramaze kudoma, yaramaze gushira ku kimenyetso, kubemera kwihana, kubemera guca bugufi. Nawe ndagira nkubwire ngo ca bugufi, woge mu maraso ya Yesu, ca bugufi maze wemere ushigwa ku kimenyetso. Nimba hari umuntu yipfuza gushigwa ku kimenyetso, niyongere guca bugufi maze dufatanye iri sengesho, maze kugira ngo Imana imushire ku kimenyetso. Imana igushire ku kimenyetso mwene data, Imana igushire ku kimenyetso muri kano kanya. Imana yongere kuguhingura no kuvugutira. Ndakwinginze kugira ngo wongere gupfukama aho uri, maze usabe amaraso ya Yesu yongere kukweza no kugutunganya, maze kugira ngo wongere kumva yuko uriko urira wihana, usaba Imana ikigongwe kugira ngo Imana ikugirire neza. Mwene data, iri jambo ry'Imana rikomeje kuvuga ngo, genda urahabwira barya abantu, arababwira ngo, genda unyuragire hagati mu gisagara muri Yerusalemu, ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira byose bikorerwa hagati muri co bikabariza. Mwene data, Imana iri mu ijuru iriko irakomeje kuraba, Imana ikomeje kuraba hano mu isi, ikomeje gucishiriza hano, ikaraba muri ibi bihugu byacu, ikaraba muri iyi si ya none, ikaraba yuko wowe uri kuranihishwa n'ibiriko birakorerwa munsi y'izuba, uri kuranihishwa n'ivyaha vy'umurengera vyamaze kuba byinshi, ukaba uri kuranihishwa n'ubusambanyi n'akaboregwe n'ubwicanyi buriko burakorerwa munsi y'izuba, ukaba uri kuranihishwa n'itotezwa n'ihamwa ririko rirakorerwa mu bihugu bitandukanye. Abakristo babuzwa gusenga, babuzwa gukizwa, babuzwa guterana, babuzwa gusoma ijambo ry'Imana. Uri kuranihishwa nuko uyu munsi atandero ya Rukristo icigishwa haba mu mashuri, abana bacu basigaye bakura batagifise indero. Uri kuranihishwa nuko ijambo ry'Imana ririko rigenda ribura mu mitima y'abantu. Uri kuranihishwa nuko abantu benshi ariko bagenda basubira inyuma, bati Imana ugusubira inyuma kwamaze kuba kwinshi. Mbega ubu
wowe uri kuranihishwa n'ivyo? Mbega wowe uri kuraboroga canke wibereye ngaho gusa, canke uri kurarorera nk'urorera agasinema? Eka ndakubwire ngo haguruka, ahubwo pfukame ugenda uririra Imana, utakambira Imana, woye kubiraba gusa, uraba gusa urabira, nta kuraba gusa uraba utwininga, ahubwo tanga uruboroge, tanga ururire. Wowe unihishwa nuko ivyaha biriko birawumurengera, ni wewe ugomba gukorerwa ico gitangaza co kugira ngo ushirwe ku kimenyetso. Wewe ubabajwe, wewe udashigikiye ubusuma, wewe utashigikiye ubusambanyi, wewe utashigikiye akaborego, wewe utashigikiye ivyo, udashigikiye uburyarya, udashigikiye ububeshi, Imana yiteguye kushira ku kimenyetso. Imana yiteguye gushaka ku kimenyetso. Nimba vy'ukuri ubabazwa n'icaha, ndagira ngo ubwire yuko hariho abakunda ivyaha, mbere ugasanga barananezererwa, mbere ugasanga benshi bariko bararaba ku mateleviziyo, abandi baraba mu mamuvi, bakatangura kuraba ya mafilime y'ubwicanyi, ya mafilime y'ubusambanyi, bagatangura kuraba ya mafilime y'ibitagira y'ibibi gusa, bikaba ari byo bibanezera, bikaba ari byo bateramirako. Abo ntibazoshirwa ku kimenyetso namba. Naho wowe uri umukristo, naho wowe umeze gute, naho wowe witwa kuri umukristo, naho wowe witwa kuri umukozi w'Imana, ariko ukinezererwa na vya bindi bimwe, vya bindi bihenda amaso abisi bigo barazana, ndagira ngo ubwire yuko Imana itazogushira ko ca kimenyetso cayo mu ruhanga rwayo. Nico gituma uhera uno munsi ndagira ngo utangure urire, utangure ubabazwe n'ibikorwa biriko bikorwa n'abisi, aya mafilime ariko arakogwa n'abisi, aya masinema ariko arakogwa n'abisi, maze bakazana ubwicanyi, bakazana ubusambanyi, bakaba ariko berekana, bakazana amabi yose yo mw'isi bakariyo berekana, maze bagatangura kwigisha isi urugomo n'ubugarariji. Ndagira ngo ubwire ngo ivyo utangure kubitera ivyatsi, maze utangure kuboroga, utakambira Imana kugira ngo Imana yongere kurungika abimbuzi mu vyimburwa vyayo, Imana yongere kugira ico ikoze muri kino gihe. Nico gituma rero we urira, we ubabajwe n'ukuririra iki gihe, ukaririra abakristo bataye inzira, bataye umurongo. Imana yiteguye gushaka ku kimenyetso, Imana yiteguye kurungika mpwemu yera agushe ku kimenyetso cyo gucungurwa. Nuko rero Imana ikugirire neza. Reka duce imbere z'Imana dusenge kuri wewe wumva witeguye gushirwa ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga rwayo, kugira ngo witegure aho uri hose witegure. Ndagira ngo ubwire ngo witegure kugira ngo nawe Imana igushe ku kimenyetso, kuko igihe cyo kurobanura ni ikinyene. Nimba utararobanurwa, nimba utarandikwa izina ryawe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama, n'umwanya wawe kugira ngo nawe wiyandikishe. Niwiyandikishe mwene data, niwiyandikishe kanya kakiriho, niwiyandikishe umwanya ukiriho, niwiyandikishe bikitwa uyu munsi, niwiyandikishe umwanya ukiriho. Ijambo ry'Imana riragushitseko. Ndongeye kubaha ikaze kugira ngo dusangire aya majambo y'Imana atubwira ivyo kudomwa kw'ikimenyetso, nk'uko twabibonye ubuheze, twabibonye mu isezerano rya kera. Ubu tugiye kuraba rero mu isezerano risha ivyerekeranye no kudomwa kw'ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rw'ubwoko bw'Imana. Aya n'amajambo akomeye cane dusoma mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'indwi, maze dusome duhereye ku murongo wa 2. Haravuga ngo, kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga, abarira b'abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Numva igitigiri c'abadomwe kw'ikimenyetso ngo n'ibihumbi 144 abadomwe kw'ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Imana ihabwa icubahiro cane. Mwene data, twarasomye muri Ezekiyeli amajambo yatubwira yuko Imana yarungitse umukozi kuza kudoma, yarungitse abantu indwi. Muri abo bantu indwi harimwo umwe yari afise ikimenyetso cyo kudoma, yari afise ikidomesho cyo kudoma nk'imiryango y'aba Isirayeli. Ahereye mu rusengero rw'i Yerusalemu, mu gisagara c'Yerusalemu, aradoma no kuvuga guhera mu isezerano rya kera Imana yaratanguye kudoma kw'ikimenyetso mu miryango yose y'Abisirayeli. Rero kugeza n'ubu Imana iracakomeza kudoma mu miryango y'Abayisirayeli. Hano turabona rero Yohana abihishurirwa muri ibi bihe vyacu vya none vyo mu isezerano risha. Yohana abona Imana irungika abamarayika bane bari barasezeraniwe yuko bari bahawe igikorwa gikomeye cyane cyo konona isi. Muri ca gihe ishengero ry'Imana rizoba ryarakuwe mu isi, no kuvuga ngo abo bamarayika bahawe uburenganzira kugira ngo
umunsi n'isaha nivyagera igihe umugeni azoba amaze gukurwa mw'isi yuko bazoca batangura kurekura vya vyago. Hano uyu mumarayika arababwira ati ntimugire ico mukora isi n'ikiyaga, ntimugire ico mugira ikintu na kimwe munsi y'izuba tutaradoma ku ikimenyetso c'abagurano b'Imana nzima. Maze Yohana yumva igitigiri c'abadomwe ku ikimenyetso ngo ni 144. Mwene data ndagira nkubwire yuko mu Bisirayeli Imana yaramaze gutegekanya yuko abazodomwa ku ikimenyetso bo mu Bisirayeli yuko ari 144. Ndagira nkubwire yuko imbere yuko tuzoba turiko twegereza, imbere yuko turiko turegereza mu bihe vy'imperuka, muri iki gihe gikomeye, muri igihe kidasanzwe kigiye kuza, hagiye kuza ibihe bikomeye. Nico gituma muri ibihe bikomeye Imana igomba kubanza kudoma. Nico gituma Imana yatanguye kurobanura ihereye mu isezerano rya kera Abisirayeli, imiryango 12 y'Abisirayeli. Turumva yuko hari bitigiri ntarengwa ni 144 bazodomwa ku ikimenyetso muri ibi bihe bikomeye vy'imperuka, muri ibihe bikomeye vy'ihamwa, muri ibihe bikomeye bigiye kuza, muri ibihe bikomeye Imana izodoma. Imana iriko iradoma, Imana yatanguye kudoma kandi izobandanya kudoma kugeza igihe ibitigiri vy'Imana, ibitigiri bizaba bimaze kuzura. Hano turabona yuko abadomwe ku ikimenyetso mu Bisirayeli ni 144. Aba nibo badomweko, aba nibo badomwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Mwene data, egome cane birabonekana nimba warasomye arya majambo yo mu gihimba c'icenda muri Ezekiyeli. Twarabonye yuko Imana yarungitse abantu kuja kudoma, yarungitse abamarayika bayo kuja kudoma, yararungitse abakozi bayo kuja kudoma hariya mu isezerano rya kera. Rero Yohana yongera kuvyuzuza, aravyemeza, aravuga ati mbere abadomwe ku ikimenyetso ni 144 kugira ngo batabagwe, kugira ngo bakurwe mw'isi, bakizwe, bakire muri vya bihe bikomeye bibi. Imbere yuko biza Imana izobanza kudoma. Mwene data, ewe ndagira nkubwire yuko Imana iriko iradoma, Imana iriko irarobanura, Imana iriko iratoranya. Mu Bisirayeli hategeza kubonekana nk'ibihumbi 144. Buri muryango wose ni 12,000, buri muryango wose ni 12,000. Ufashe 12,000 ukabigwiza 12 uronkamwo 144 by'Abisirayeli badomwe ku kimenyetso c'Imana nzima. Reka turabe rero ivy'ishengero ry'Imana naryo, turabe ibitigiri vy'ishengero nabo uko Yohana yabibonye. Dusomye duhereye ku murongo w'9 haravuga ngo hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'akimana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'akumwagazi w'intama. Haleluya. Mwene data, Yohana arabona rero ibindi bintu bikomeye. Arabona ko ishengero ry'Imana naryo, ishengero rya Kristo, ishengero ryaguzwe amaraso, ishengero ryogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, naryo Yohana araribona. Amaze kubona bijya 144, mu nyuma yongera kubona ishengero ry'abera bavuye mu mahanga yose, bavuye mu mihingo yose, bavuye mu bihugu byose, bavuye mu miryango yose, bavuye mu moko yose, bavuga indimi zose. No kuvuga ngo bahagaze imbere y'iyo ntebe. Iryo ni ishengero rya Kristo, iryo ni ishengero ryo mu isezerano risha. Haleluya. No kuvuga yuko mu isezerano rya kera ni 144, ariko mu isezerano risha ni 1000 bidaharurika. Ni ishengero rinini, bari bafise amashami y'ibigazi, bari bahagaze imbere y'intebe y'Imana. Mwene data, witegure, kuko inyuma y'ukudomwa kw'iki kimenyetso no kuvuga yuko tuzozamurwa hanyuma tujanwe imbere z'intebe y'Imana. Haleluya. Dutangure kunezerwa, dutangure kuririmba, dutangure gutazira, dufise amashami y'ibigazi nka kumwe ishengero ryahimbaza rivuga riti Hoziyana mu ijuru, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Igihe umwami Yesu yarenguka Yerusalemu ari kunyana y'indogoba, no kuvuga n'ico gihe tuzotangura kunezerwa. Rero ni witegure, ni witegure. Tubandanije ku murongo wa 11 haravuga ngo abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije n'ababakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Amen. Haleluya. Mwene data, turabona
hano tumaze kubona imigwi ibiri. Turabonye umugwi w'ishengero rivuye mu mahanga yose, rivuye mu moko yose, rivuye mu mfuruka zine z'isi. Turabonye kandi n'uwundi mugwi w'abamarayika nabo nyene batanguye guhimbaza. Mbega ibirori, mbega umunezero. Ndizera ko uzoba urimwo, ndagira ngo usabe nawe uzoba urimwo. Ntuzocikwe, ntucikwe, niwiyandikishe, nuje muri ico gitigiri, nusabe Imana ikwandike. Mwene data, nimba wipfuza kuragwa ubugingo budashira, ntucikwe, nturambigwe. Nico gituma ndaguraritse, ndaguteye akamo, ndaguhaye umurariko. Yesu aragutumiye, Yesu araguhamagaye, Yesu arakurondera. Yesu aravuze ati nuze, Yesu aravuze ati ngwino, nyaruka nyaruka, wihute, nawe wandikwe, nawe wiyandikishe maze udomwe ku ikimenyetso c'Imana nzima. Kuko ibitigiri biriko biregerana, ibitigiri biriko biruzura, bisa nkaho bigiye kuzura, kuko mu gihe gito cane urugi ruzokugagwa. Uno munsi urugi ruracuguruye, ariko hari igihe ruzokugagwa, kandi nigwamara kugagwa nta mwanya uzoba ugifise. Mwene data, nshuti y'Imana, nta mwanya uzoba ugisigaranye. Nico gituma arahawe kugira ngo bikore bigishoboka, wihane akanya kakiriho, wakira umwami Yesu bigishoboka. Hano tumaze kubona umugwi, mbere imigwi bayitatu. Hariho umugwi w'Abisirayeli w'ibihumbi 144 bacunguwe bagakugwa mw'isi. Hariho n'umugwi w'ishengero ry'Abakristo bakuwe mu bihugu byose byo kw'isi, bakuwe muri Afrika, bakuwe muri Aziya, bakuwe muri Australia, bakuwe muri Amerika, bakuwe mu bihugu byose, mu miryango yose, mu moko yose. Abo bakuwe mw'isi bakugwa muri wa mubabaro, muri cagiye cihamwa citotezwa. Ni kuvuga bazokugwa muri wa mubabaro mu bihe bidasanzwe by'umubabaro uzoba ubica bigacika hano kw'isi, muri cagihe ciherezo, cagihe cibihe bibi turiko turavuga. Tubona Imana irimwe iragabisha ivuga ati niwiyandikisha hakiri kare kugira ngo Imana izoze kuraba abadomwe ku ikimenyetso. Mwene data, ndagira nkubwire ngo nkuko wa mumarayika murimbuzi yaza agasanga amaraso ku bishimajyango, ku miryango y'abana b'Abisirayeli muri Egiputa, maze akarengana ntarimbure, ntiyica abana b'imfura, niko muri ico gihe Yesu Kristo igihe azoza gutwara ishengero, azoza kuraba abadomwe ku ikimenyetso c'Imana nzima. Kuko wewe utaradomwa ku ikimenyetso uzosigara mw'isi, ariko wewe wadomwe ku ikimenyetso uzoduganwa mw'ijuru. Kandi Imana irakuraritse, Yesu Kristo arakuraritse. Niwitegure, niwikangure, nuze maze twitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero tumaze kubona imigwi itatu, umugwi w'Abisirayeli n'umugwi w'ishengero ry'Imana ry'Abakristo ryacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi turabonye n'umugwi w'abamarayika. Iyo migwi yose izoba ihagaze imbere y'intebe y'Imana. Yohana yongera kubihishurirwa. Yohana ariko aratubwira amajambo akomeye cyane. Ku murongo wa 13 naho haravuga ngo umwe muri ba bakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi, ni wewe wobimenya. Arambwira atabana bavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro. Kandi vyagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarasira canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Haleluya! Imana ihabwa icubahiro. Umwe muri ba bakuru 24 abaza Yohana ataba abantu mbega wo bamenya? Yohana ariko arabona ibirori bikomeye, baramubaza bati mbega womenya abantu baturuka hehe? Yohana aravuga ati niwe wobimenya. Baramwishura bati aba nabavuye muri wa mubabaro. Ndagira nkubwire ngo uyu mubabaro bariko baravuga ni muri cagiye cihamwa. Ishengero rizoduzwa mu gihe cihamwa, ishengero rizoduzwa rikuwe mu mubabaro mwinshi, rikuwe mu itotezwa ryinshi, rikuwe mu guhamwa no gupfungwa no kwagirizwa ibinyoma kw'abizera muri iki gihe
kigiye kuza. Nico gituma harahiriwe abamesuye imvune zabo, harahiriwe abari maso, harahiriwe abama bagavye, harahiriwe abama biteguye, harahiriwe wewe wama ugavye kandi ukamuri maso, kuko inzamba niyavuga uzoduganwa. Wewe usenga ijoro n'umutaga, wewe wamana ntaryo usenga, wewe wikangurira gusenga, ukavyukira gusenga, naho uri mu kazi ugasenga, naho uri kwishuri ugasenga, aho uri hose ukaba uri kurasenga Imana, wewe nawe uzoba muri ico gitigiri ciri shengero rinini riri mu ijuru. Ariko wa wundi abifata minenegwe, wa wundi abibona akabona nibisanzwe, maze ijambo ry'Imana akarifata ibisanzwe, Bibiliya akayisoma nkeka rimwe mu ndwi canke mbere n'indwi igahera atayisomye. Mwene data, nimba udasoma Bibiliya ku munsi, nimba udasoma ijambo ry'Imana buri munsi, mwene data, nimba udasenga cane ngo uje imbere z'Imana, mwene data, nimba udasaba Imana ngo igufashe kukugire neza, mwene data, nimba udafata akanya ngo uje imbere z'Imana ngo wiherere ngo ubaze Imana ngo ubwire Imana ibikugoye byose, ndagira ngo ubwire yuko uwo munsi ntabwo uwo munsi uzosangwa uri maso. Rero nico gituma kugira ngo nuyitegure, kugira ngo nube maso, ngo nugabe, kuko iki gihe turiko turabwirwa n'igihe gikomeye. No kuvuga ngo Imana izoba hagati yabo, Imana izosanza ihema ryayo hejuru yabo, ngo kandi umwagazi w'intama ni wazobabera izuba, ni wazobera umuco, kandi ngo nta zuba rizosubira kubababura, kandi ngo bazokwama banezerewe imbere z'Imana n'imbere ya wa mwagazi kugeza ibihe bitazoshira. Oh haleluya, uyu ni umunezero, ibi ni ibyishimo bikomeye cyane. Nico gituma ngo ntibazoba bakigira inzara ukundi, ngo nta nzara izoba ikibaho, nta nyota bazosubira kugira, kandi bazokwamana umunezero n'ibyishimo ibihe bitazoshira. Rero mwene data, ndakubwiye ngo nawe niwitegure kugira ngo uzobe muri bo, uzobe muri rishengero ry'Imana. Basi kuri wewe wumva witeguye, wumva ushaka kuragwa ivyasezeranywa, wewe wumva ushaka kwandikwa, wewe wumva ushaka ko nawe woba muri rishengero ryinshi, ndagira ngo ubwire ngo nawe uhaguruke wongere guhamagara. Jambo ry'Imana riravuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Yeremiya 33 ku murongo wa 3 haravuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, muhereke ibikomeye nibihambaye. Ayo niyo majambo Yeremiya yavugishijwe. Uhoraho aravuga ngo mpamagara. Rero mwene data, wowe ugomba kumva ijwi ry'Imana, wowe ugomba kuragwa ubugingo budashira, ndagira ngo ubwire ngo hamagara Imana, uyihamagare. Kandi ni waba ukeneye, ni waba ufise ikibazo ku bugingo bwawe, ukaba wipfuza kubohoka, ukaba wipfuza gukira, wahamagara Imana maze urondere n'abakozi Imana bagusengere. Basi rero ni igihe ciza cyo kwikangura bene data, ni igihe ciza cyo kurondera Imana uburyo bukiriho. Nimuze tuyandikishe, nimuze harageze yuko tudomwa ku kimenyetso utarakidomwako, harageze ko udomwa ku kimenyetso utarakidomwako, kuko ndagira ngo ubwire yuko mu nyuma zibi inyuma yuko ishingiro ry'Imana rizoba rimaze kuduzwa mu ijuru, twamaze kubona ko hari abamarayika bane. Kuko usomye kuri aya majambo, ugasoma kuri uyu murongo wa 3 ngaha mu gihimba c'indwi mu vyahishuro Yohana, haravuga ngo ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Hari abamarayika babwiwe ngo ntimugire ico mukora, ntimugire ico mwonona. Hari abamarayika baguma babaza bati mbega ni ryari, baguma bavuga bati mbega ubwo ntiyaragera, bama bagavye. Mwene data, ndagira nkubwira ibintu bikomeye cane, nk'uko ishengero ry'uno munsi tutazi umunsi canke isaha, buri gitondo turangamiza mu ijuru turaba yuko Yesu agarutse, buri joro canke umutaga, kuko ngo ntawuzi umunsi canke isaha, haba mu ijoro, haba mu gitondo, haba ku mutaga, haba mu gicuku canke mu nkoko, Umwami Yesu ashobora kugaruka umwanya wari wo wose. Rero mwene data, hari igitigiri gitegerejwe, kirindiriwe kugira ngo cuzure, kandi nicamara gukwira, basi ubwoko bw'Imana buzohera ko buduzwe. Ho nica gituma rero gira ningoga wewe mwene data, wewe wumva ukeneye kwakira ubugingo, nukore ibishoboka byose, urondera Imana, uhamagara Imana, maze urondere n'abakozi Imana bagusengere. Wewe ufise imitwaro ikuvuna, wewe ufise imitwaro ikuruhije, wewe ufise imitwaro ikomaze kw'igihe, wewe ufise imitwaro ikomaze kw'igihe kinini, hamagara uharahara kwitaba. Nica gituma egome imburi iri kiragushikako, imburi yaje kubwawe, ni wewe ubwirwa mwene data, ni wikangure bicitwa uyu munsi, ni wikangure
umwanya ukiriho, akanya ni akawe. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Reka dusenga Imana. Mana yo mwijuru, data wa twese ugira neza, ndongeye gushima mwami w'icubahiro kubw'uyu mwene data mwami wongeye kugirira ubuntu, ukaba wongeye kumutoranya, ukaba wongeye kumugirira neza, kugira ngo nawe azobe muri iki gitigiri ciri shengero rinini cane, azoba nawe muri abo bafise amashami y'ibigazi batazira, bahimbaza, bakenguruka, bashima, kuko Imana yacu igiye kudukura muri iyi si mubabaro, muri iyi si y'akaga, muri iyi si y'agahinda, y'ubugwayi, y'ubwicanyi, y'urupfu, y'inzara. Mwami Yesu urakoze Mana, urakoze kongeye kutugirira neza. Ndagushimiye mwami, uyu mwene data wongeye kugirira neza, uyu mwene data wongeye kubohora, arabohotse mu izina rya Yesu. Umuremurire uwo mutwaro wose wamuremereye, wamuvunye, maze ari mu rugwe uyu mutwaro, maze yongere kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, maze yongere gushigwa ku kimenyetso c'Imana nzima, c'Imana yacu. Urakoze Mana, urakoze. Gendera uwo ari we wese, gendera ubwoko bwawe mwami Yesu, ubahe gukira no gukizwa, ubahe kwezwa no kurokoka, kugira ngo mwami twese tuze dusanganira umwami wacu Yesu Kristo hazozira, kandi twese tuze duteranira imbere ya ntebe kuri wa musi w'ibirori w'ibihe bitazoshira. Urakoze, ndavyambaje ishima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nimba ukeneye uwo gufasha mu masengesho, inimero ni 819 ubusa ubusa indwi indwi, 819 maze wewe wumva ufise umutwaro ukeneye gusengerwa, ntuwicarane. niwaba wumva hari cakunaniye kwihana, niwaba wumva hari uburyo wipfuje kwihana ariko ukabura uburyo, niwaba wumva wipfuza gusengerwa, ukaba wipfuza abakozi b'Imana, uduhamagare kuri izo nimero, kandi ndakubwije kuri urabohoka mu izina rya Yesu. Uraronka amahoro, urakira. Ni wewe ugomba kwiyandikisha, wewe ugomba kudoma ku kimenyetso. Ntutebe, nturindire ejo sahawe nyabuna, ahubwo ndakubwiye ngo hamagara kuri izo nimero, hanyuma maze tugufashe gusenga Imana, kandi urabohoka. Ushaka guhamagara Imana, hamagara Imana, kandi niwe ugomba ko ufashwa, guhamagara abakozi b'Imana bagufashe, kuko ari igihe gikomeye.